Gira hatevye ndabibutse ko dufise inkino zibiri zoroshe ko turahatanira cyangwa ko turarondera kuja muri Coupe du Monde, kandi akaba ari inkino zije ni mu gihe kitoroshe kuko abakinyi benshi shampiyona barahejeje, hari abakibandanya kandi tugira n'indi na Kenya na ifise ingorane nkatwe tuzokinira si Nairobi, tuzokinira muri Malawi, kandi twaragize n'ikibazo gato baratevye kutumenyesha aho tuzokinira mugabo kuko izina ry'umugwi ari intamba mu rugamba, iyo ugiye mu rugamba uba witeguye, donc tuba twiteguye ikintu cyose uko kizoba kimeze kugira ngo turonke intsinzi kuko turayikeneye kandi novuga ko turayimerita kuko ni igihugu cy'umupira kandi turagize ko bizoshoboka. Nagira ndabashikirize urutonde rw'abakinyi 25 tuzokoresha kuri izi match zibiri. Mbere yuko ndanababwira programme nubamenyesha uko bizoba bimeze, bivanye n'abakinyi bacu kuko benshi bariko ariho bagiheza championnat. Tuzotangura tariki 27 ngaha guhera ku tariki 24 zitatu abakinyi bazoba bariko baraza, hanyuma dufata programme yo kuduga Ingozi, niho tuzogirira lokali yacu kugira ngo bose tube hamwe dukore iyo misi ngahe, hanyuma tubamenyesha ko iyindi programme izoba kiragenda n'umunsi kugira ngo tugende mugabo pour le moment abo twatumye ko tuzokoresha nabo 25. Hakaba harimo aba gardien dufise batatu, hari Nkurunziza Matteo, Nahimana Jonathan na Bizimana Aladin, nabo batatu gusa. Hanyuma aba defenseur canke bamwe bakiri inyuma hariho Nihorimbere Vaillance, Niyukuri Klaus, Bukuru Keita, Sabiyumva Frederic, Shimirimana Ismaël na Lucien Delegre. Kinyo hagati dufise Ndayishimiye Yusuf, Musankari Mukono Eli, Jamil Nodit, Ntibazonkiza Said, Irakoze Donatien, Muderi Akbar, Bigirimana Gael na Bigimana Abedi. Kubasatira canke abakinyi b'imbere dufise Hussein Chabarara, Kirongozi Risha, Elvis Kamsoba, Mohamed Amis, Sudi Abdallah, Kanakimana Bienveni na Jordi Liongola.